akabazo ka mbere kanje ndakerekeza ku muvugizi w'umukuru w'igihugu. Inama yawe nijeje umutekano iguma ivuga ko mu Burundi yubahirizwa ry'agateka na muntu ridakurikizwa mu gihugu cy'u Burundi, ko atacigeze gihinduka kuva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agiye ku butegetsi. Abantu baranyuruzwa, bagahagarikwa, ubwicanyi n'ibindi. Ngo hariho kandi no kutihanganira mu vyumviro vya politiki. Mu bivuga kwiki. Akabazo ka kabiri ndakerekeza ku muvugizi wa leta. Abanyamahanga cyane cyane abakongomani baronkejwe ikarata karangamuntu z'u Burundi mu gihe atabwene gihugu basavye biciye mu nzira biteza gucamo. Uno munsi abana babo bavugwa ku buntu, bakiga ku buntu, bikarihwa n'amakori n'amatagisi yatanzwe na bene Burundi. Mu bivuga kwiki, abavuga ko mu Burundi hariho gusamara kubijanye n'ubwene gihugu barihenda. Akabazo ka kabiri ka gatatu ndakerekeza ku muvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi. Mu mwaka uheze mu 2020 hari abakoze ikibazo cyo kuja muri kaminuza y'igisirikare iskamu. Mu nyuma bamwe mu bo bapimye ngo batowe indwara bita hepatite B muri mu gifaransa, ariko ngo baciye baja kwipimisha handi baca basanga iyo ndwara ntayo bagwaye. Haravuzwe vyinshi cyo gihe, mbega mu rwego rw'igisirikare mwavyakiye gute? Vyari ivyo nimba vyarashitse uno mwaka muruko muzitira gute kugira ngo ntibizosubire? Akandi kabazo karaba ubushikiranganje bwo gutanga bakazi hamwe n'ubutungane, ariko ko karaba ubushikiranganje bubire kandi akerekeze ku muvugizi wa leta. Harabaye rusansuma mu bakozi ba leta aho babaza n'ubwoko bw'umukozi. Mbega ko aba n'abandi bavuze ko hari ababeshe ubwoko bwabo, barabeshe. Ivyo vyavuzwe barabeshe. Hamwe vyo bavyarabaye. Mbega muri leta hariho ubuhinga mufise bwo kubihinyuza. Uwo mwosanga yarabeshe ho kurikira iki canke inkurikizi zobizihe? Nikijanye n'inama ya ONU ijejwe umutekano, aho bashikiriza yuko atacahindutse kuva nyiricubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi ashika ku butegetsi, cyane cyane mu bijanye n'agateka na muntu. Iki kibazo mu kucishura mu nkundire mbanze mvuge nti ugutuka nta gutorera, kuko nyiricubahiro umukuru w'igihugu kuva agishika ku butegetsi murazi ko ibikorwa amaze kurangura atari bike, duhereye mu bikorwa byo kurwanya ubukene, duhereye mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Turazi ko abo mushingira intahe cyane ari abene gihugu birigwana ku kivi kugira ngo umwimbu uboneke, umunwa wose uronke ico ufungura, umufuko wose uronke amafaranga. Nyiricubahiro rero ari ku kivi, ariko arakora mu bisata bitandukanye, uko muri gisata c'uburimyi murazi ko agikoreramwo cyane, mbese akavuga ko ari n'umukomanda mu by'uburimyi kandi muravyibonera. Tugiye mu gisata c'umutekano naho nyene murabizi, umutekano mu gihugu urahari, mu gihugu cyose c'u Burundi hose ni nyabagendwa, kiretse ko haherutse kuba imigwi y'iterabwoba, hakabaho inkozi z'ikibi. Ico kibazo naco ntikiraba Burundi gusa, ni kibazo kiraba amakungu. Mugabo murazi ko twese aho duherereye umwe wese ahamagariwe kugira icyakoze kugira ngo aterere aciye muri ya nyabune, kugira ngo amahoro umutekano dufise uno munsi ntibisubire inyuma, kandi abene gihugu baravyumva barabitahura. Ibi rero bavuga ko atakirakogwa nukuri nabadakurikirana neza ivy'u Burundi, kuko mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu
abenegihugu bagiwe imbere na leta nkozi, leta mvyeyi, bari ku kivi. Mukaba muzi ko ivyo bikorwa vyose tubisanga muri wa mugambi w'igihugu w'iterambere, aho ivyo tubwirizwa gukora, aho imbono y'Uburundi bw'ejo iri muri ico gitabo nyene. Igitabo kiriho gishirwa mu ngiro n'ubushikiranganji butandukanye bwa leta y'Uburundi, umwe wese mu bimwega. Mu kijanye rero, mu nkundire gato ngaruke mu kijanye n'agateka kazina muntu, naha nyiricubahiro ari ku kivi, ariko arakorana n'inzego zitandukanye, cyane cyane ko muzi ko hasanzwe hariho inzego zitandukanye zitangira iki gisata. Hariho umugwi w'igihugu w'agateka kazina muntu, hariho umugwi severe, hariho umuhuza w'abarundi, hariho inzego nyinshi, ndetse n'ubushikiranganji bujejwe kubungabunga agateka kazina muntu. Ibikorwa bariko barabikora kandi amaraporo arahari. Abagomba rero kumenya ibiriko birakorwa mu gihugu cy'u Burundi, twabasaba kudatwarira hejuru, ahubwo basome amaraporo kubiriko birakorwa, kuko biraboneka neza ko impinduka ihari, kandi biraboneka neza yuko abenegihugu bose batahuye ko iterambere ry'igihugu rituraba twese, ko umwe wese ategerezwa guterera aciye mu gisata asanzwe aranguriramwo imirimo, kugira ngo ateze imbere igihugu, yiteze imbere n'umuryango wiwe. Muvuze ko ari abadakurikirana ni inama nkuru yawo nijejwe umutekano, mwibaza ko barinze bavuga gutyo amakuru boba bayakura hehe? Ivyo murabizi, nabo nyene n'abantu, ababaha amakuru n'abantu, barashobora kwihenda. Rero ahano ca ndabasaba yuko kugira ngo bagire ico bashikiriza ku gihugu cy'u Burundi, babaze bene gihugu. Bene gihugu rero ni twese abarundi. Bene gihugu rero ni ndongozi twitoreye ziri imbere yacu ku kivi. Aha mfatiye kuri leta y'u Burundi, ubushikiranganji bujejwe agateka kazina muntu buri ku kivi, bushigikiwe n'abarundi, bushigikiwe n'indongozi ku rwego hejuru, nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Ego tubasabe mwishure n'ibindi bibazo byabajijwe nka bibiri, nyuma yaho turaza kusaba umuvugizi wa leta nawe ishuri ibindi, kumbura ibindi muraza kubigaruka ko hanyuma. Murakoze cyane. Ikibazo kigira kabiri bambajije ni ikibazo kijanye no guhagarika amashirahamwe acukura ubutare mu gihugu cy'u Burundi. Babajije rero bati, mbega ico kibazo cifashe gute, nta ruhombo leta yo bimaze kugira? Iyi kibazo nagira ngo ubwa mbere ndababwire neza yuko kugira ngo leta ihagarika aya masezerano nuko yari yabonye ko hariho agahaze. Leta rero yaciye ihagarika aya masezerano kugira ngo asubirwemo neza, ku neza ya twese abarundi, ku neza y'igihugu cy'u Burundi, no ku neza y'ayo mashirahamwe nyene, kugira ngo twese turonke akunguko. Ibi rero inzego zibijejwe ziko zirabikora, zitosora amasezerano imwe imwe ku yindi, kugira ngo bigende neza, Uburundi buronka kunguko, abarundi turonka kunguko muri uko gucukura ubutare bw'igihugu cacu c'u Burundi. Yavuze ati kuva ahagariswa ry'amashirahamwe uno musi nta ruhombo ruriko ruraba. Ibijanye n'uruhombo, nibaza ko ubushikiranganji bujejwe ubutare nimbo bwotubwira neza uruhombo rumaze kuboneka muri iki gisata, ariko jewe kuri iki kibazo novuga ahubwo ko hazoboneka akunguko, kuko vyaribonekeje neza yuko igihugu cacu c'u Burundi kihahombera ibitari bike. Mbega abo bo batubahirije amasezerano, ikibazo cabo umunsi cifashe gute? Ikibazo cabo nagishikirije, nukuvuga bariko barasubiramwo ayo masezerano, amasezerano amwe ku yandi, kugira ngo barabe aho vyagoraniye n'umuti urama wofatwa. Ikindi kibazo nabajijwe ni kibazo kijanye n'intwaro ibereye, aho bavuga ko hariho abizegwa mu mabanga hanyuma bakoze nabi bagahanwa bagafungwa, abandi bakarekurwa, abandi bakizegwa ubugira kandi mu mabanga. Aha nagira ngo ndababwire neza yuko
nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi arafise uburenganzira bwo gushimira umukozi, bwo kumuhana canke kumuhanura, mbese no kumuhindurira amabanga. Abavuga gutya rero usanga ari abantu batibuka ko ari Sebarundi, batibuka ko ari umuvyeyi. Umwana wamuhanuye akihanura urashobora gusubira kumwizera. Aha rero nagira ngo ndababwize ukuri ko abahanwa, abafungwa, abarekugwa, abizegwa, ivyo vyose nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi arabifitiye uburenganzira, kandi nubamenyesha yuko abizegwa ubugira kandi hari aho asanga hariho ivyo bashoboye, hariho ivyo bashoboye rero araheza akabizera muri ivyo bashoboye. Aha rero abantu borema ni Sebarundi, ni umuvyeyi wacu twese, yifuza ko tumuherekeza ku kivi co kurwanya ubukene, ku kivi co gukorera igihugu, ku kivi co kuba indongozi z'akarorero. Aha rero ntera kamo umurundi wese ahaherereye kugira ngo akore nk'uwikorera, kuko abamuhanze amaso ni igihugu na twese abene igihugu bene co. Murakoze.